mu Mana rero biragusaba yuko wemera ko Imana igufitiye urukundo rwisa rwiharije izina rwitwa ukwago. Ntiwamurusanga umenga uri kururabira gusa mu wundi, kuko urabiye mu wundi uracoka ukaruga hwera ugasanga uri kurwana intambara itariyo. Ugasanga umenga mbere twese twama tumeze nk'abana, mukama ko wamuhaye imodoka nanje ntiwoma imodoka, ko wamugiriye uku nanje ntiwongirira uku. Oya, urafise ibyo wowe nawe yakugeneye. Ukamenga Yohani nako Petero menga ari akantu k'agashari kurusaku rubi rwo kuja gufurura mu buzima bw'uwundi, mu bintu by'uwundi, muri horasyo y'umwe n'uwundi. Mbe nguyu nawe ngo bizogenda gute? Mwarumvise ingene Yesu yamwishuye? Nguyu nawe bizogenda. Yesu acaramwishura ati ngo nshatse ko nogaruka kiriho, we bigutwaye iki? Ati wewe nkurikira ukwi wawe. Uzobona yuko umuntu aruhutse ari uko amenye kumva cette singularité de l'amour de Dieu ku buzima bwiwe, ko ataha Imana. Muri n'amahasa hamwe twita les vrais jumeaux canke les vrais jumelles, naho basa nta n'umwe imbere y'Imana asa n'uwundi, arisa. Sinzi kumbure nk'uyu mwene Time yabo mu Burundi w'uyu munsi yaguca asaba ati duha ibitoro byinshi mu gihugu, mpananje amafaranga menshi, amadolari n'iki, ibi bintu nyene dukenye. Mugabo ugasanga ivyo sivyo bica bihaza umutima wawe, niko birakenewe. Ariko niyaguha kubona uzokanguka ukira uruhumyi rwo kutabona n'igituma n'ivyo bitoro bitaza, n'igituma nayo madolari ataza. Mugabo hari uruhumyi rushobora kudufuka nk'igihugu, n'uruhumyi rushobora gupfuka umuntu umwe kwiwe, uruhumyi rushobora gupfuka umuryango. Mugabo uyu munsi Yesu akagira ati mushaka ndabagirira iki? Je numva ko nomubwira nti kura uruhumyi, ico gitambara c'uruhumyi ruri ku gihugu cacu, ruri ku buzima bw'imiryango. Ukabona umenga ubuzima butera bwononekara du jour au lendemain, ukavyuka usanga ibiciro byaduze. Kura uruhumyi rw'intambara iri mw'isi, kura uruhumyi ruri mu mutima wanje muri ibi canke biriya, nta binanira kumva ishaka ryawe, nkumva umenga namumenga nuzuranywe na jewe nyene, nkisanga atakibanza c'ukuri ufise nk'Imana, nkisanga atari we utegeka, nkategekwa n'ivyifuzo vyanje n'ibikomere vy'ubuzima bwanje, n'ivyo mbona mu bandi, n'ivyo abamfise ko ama influence uku canke kuriya. Mukama nkiza urwo ruhumyi. Uyu mwene Time murumvise yuko natangaye ndiko ndaraba ingene atura kamo agakoma induru ahamagara Yesu. Yesu kamenga ararenganya, arakawutse. Birabashikira mugasenga mukumva umenga Imana ntibumva. Ariko Yesu suko umenga yarakawutse, hari ikintu ashaka. Murabona yuko muri ubu buzima bw'uyu mwene Time hari ibintu byinshi biciye vyigaragaza. Hariho Yesu yigaragaje, turaza kubigaruka ko mu gusozera. Hariho n'iki gihugu giciye cigaragaza nk'ikintu umenga kigomba kuguma kizivya uyo muntu w'umworo, nta marabwa afise, nta gaciro agira. Hari igihe dushobora kuba hafi y'abandi hakubafasha kwegera Yesu, kamenga tuguma tubasubiza hasi, tuguma tubazivya.